ubu nyene sanze atabaha n'urufunguzo wagiye barutwara ubuzima kwera sinyibatse iyo buzoherera everyday bari inzara kuyirirwa Steven TMG ni sawa hakera meze neza shendi gato kwera je ndabona kweri ni fresh kareka mutamusanze hugaye bakugara gusa rero ni wica ubutane cyare kweri neko mbona umengo meze nabi nyene gusa wari wavyiyumviriye ko fresh nyene ubana birakwiye ko twabikora je nafashe umwanya utari muto kandi byongeye n'umwanya utari muto twarabiganiriye ko cane na madame ndamubwira ko bikenewe ko twomuzana mwari mwabivuganye je twarabivuganye na madame ndamubwira ati akemera ntazana uwundi mugore kugira adutunge avuga ati noza n'undi mugore yobafata nabi kuko haje bamukase barakunda bize karabitubwiye ndabizi kari gusa burya muzehe mu bantu bihanganya rimwe cyane Mikasi we kumera nawe ubigire mu gisagara ubuzima mbona bari fresh amasuti oya mu gisagara urabizi ugiyeyo ubuzima nyene butegerezwa kumera neza okay mbega hagere ubahe jewe je mbe Bujumbura ntubizi toto wa town vipi urabona ubuko nta gase we narakubwiye tugende mu mujura shanete z'amahera ntubibona none zirenze zimwe za Diamond ndibaza urabibona genda bami fresh tu sanze rero nariko ndidoga widoga gute barayimvuye hadiri haraho abona sanze hugaye n'urufunguzo aho twahora turushira urabona nibiyashe ariko ndavuga atana umva mbe ndicaye n'ubweshe kongo ariko rero kuciyutsa makuru y'imisi rero Bujumbura vipi je ndaheruka kera mu haci imyaka 5 ntagiyeyo niyo mpamvu sanze warakubititse regaciye ndabibona nk'ubu turi kumwe ngaha ndazi nk'ubona umenga ndiko ndatera nkaga cross ndiko ndiruka kandi turi kumwe ngaha arige ubuzima bugucanga sivyo kabona umenga uryamye kabona uri dufata uri nko muri Canada turi kubaka ama etage wikangura ryamye ku kirago gusa nyene kuyisi niko sivyo ariko nukuri kuko basuravye imyaka yamaze batawuhaye imyaka mbega kugira tugere mu bigero bw'imyaka turimo kuva twari tukira abana kugera n'ubu atanu umugore azi burya muzehe twadukwiye gushimira Imana nkana kageso ko guhehesa fisi imagine yumvire ukuntu rwarukore kuyikunze gumaragata gwahaja biki kwaguma ruza kumurondera kushana rarubona rubwata n'ibinyo ugwari ruzi ngo muzehe ngo ashinurwa n'ubusa bisusu bike bisusu birimo ntibazi ko bike bisusu birimo umwanda gusa erega ubu baratoye akajambo ngo ingidi urumva niko basigaye babarisha ntibakiyita inyongo n'ingidi ngo ninyashi bakoresha utuvugo gusa two kwiyorohereza nyene tutumva ariko gusa no kuri no kubishimira Imana muzehe ntakatagize rero ari bishoboka utuma tureba nyene tugakorera kuri ico wambiriye tukamuzana mu gisagara basi nawe azopfa abonye amatara gusa hari ikintu nari niyumviriye urabona ko wari ufise inzu nini kandi harimo n'ivyumba batabamo numva ati nta kuntu tuba tumuzana kwa Mr. Yves kubera ariwe afise chambre iri vide ko je urabona hajya no kuri brother turabavukanye twigire mu muji mbwira rero mu muji wamereza pra nyene katsoza yamuvuga ati we no kuratsi indwi zibiri no tuma ngenda kutandatu dushashe mana apana indwi zibiri urabizi twarakuranye twabanye neza Ibujumbura we naho woza ukamara umwaka gusa je sinokwidoga kuko uri umugenzi wanje ntubizi none je kweri wo ugize fresh ahubwo rero ico kibazo rero ucibutsa na cyakazi
hariho undi mukobwa bahajya kurya muryango yitwa Mia uwo mudada twari tubivugana kubera nawe yarahejeje ishuri ariko nta kazi ndavuga ati rero twebwe tuzogende gukora akazi Bujumbura nuvuga ati nubwo coba ikiboyi nawe agakora ikiyaya twende twokora rero ubu rero we kuje kandi wari umujama ngaha nyene kandi noye n'umunsi Mia wa mukobwa wajya ndamuzi urumva ivoka yimbwa imanuka ihiye aho rero aho cyenda uvuga gano cyaja kumuraba jewe wewe uza guca ugaruka nk'inyuma y'isaha zibiri ico si kibazo ico twitwarira ama ico si kibazo jewe ndi ngaha twarakoranye sinokwemera mwe yuko ubuzima bugenda nabi kandi ndababona umwobora akazi jari hondi reka ndamupange ndamubwire ko waje ahubwo we koresha umwanya ahubwo rero reka ngende kumuraba we nta na kimwe turaza busubire sivyo je nta na kimwe ndi ngaha ahubwo reka wuce undindirira ngaha ndagarutse wewe genda umubwire je mbaye ndarindirira ngaha nta kibazo sawa abasawa twese aho uba niho mba urafise inzu nanje mfise iyindi mugamashambere ntangana gamashambere none wumva gashawe nyimba waragize ico gitekerezo cyo kumbwira tumuzane mu muji uvuga ngo tumushiri wanje ncenza ndamumenya vyose umva gashaje udashaka kumshira mu mutego wowe uzoburimo uramufasha none nenda kubatsikira kiyo kurya twahora tumufasha bizoguma kujya nyine je naho woshaka kuvuga ati kubera uzomutunze bijya bihumbi ijana ku kwezi urungika zocubireka horaha iryo niryo narindindiriye bijya bihumbi ijana uzocubireka nta n'ikindi nashaka aho wahejeje inumire ahubwo igikurikira je mbona umenga twoza kumuzana muzehe nawe yirira umuja akatamasite tumuzunguru isagara uko tuze turamwereka uvuge mu musaza umujane kuri Tanganye kumwere kora ku mazi muzesha anezerwe kuko yaravyaye ahubwo ariko ndiyumvira umunsi umwe urabona kujya ku muntu uja mu shimo kudandaza urabona ko ntarahunyura kuko naranyutse kugura umushiro uzonjane bishobotse guca uteranya amahera twese duterakanye nawe tumurishe ikiro ry'amana ahubwo rero ndibutse ahantu nzomujana Steve ubuzima bwarase kweri imyaka 5 yose iheze ubaka kajyango ntaragahindura sha ubuzima n'injyankuke bwaje bwawe shi ahubwo tubanze dusimbe kumureba ahubwo mutama tumwumvishe hakiri kare ko nk'ibi dushobora kubivugana ugasanga bihereye ntituyagerera amasigara cicaro tuvuge dushira mu nivyo mbona vyo bafite kibazo kandi ico dufunze mugabo tugifunze nk'abantu b'abagabo yego jere kance muhira nshanje agapira gusa kituguma twagiye banze wumvirize tuzobifashanya neza mu rutonde rwiza mani iri nibanga ubu uzorimena nze rigiriki nze rimumenekere nze rimumeninda yego komera mutara ashirangire Yves. Kona Mia fresh Ni sawa? meze neza Neza. Bite kwa tugende. aho fite amakuru mashasha Makuru mashasha yahereye. umva rero amakuru mashasha hari abana wa muhungu temuje wahajya hepfo Moja. Moja ujumba. wawundi twahora twigana yajatagase asa neza ibogari Ngodaze nawe watanguye kwifuza kugenda. ahubwo ya gahunda twavugana yo kuji Bujumbura vuga ati yakunze
Rashubwo ni gaga kandi nkubo wasanga arimo ari intwaro rwaho. Gutya. Izisa. Yemwe. Muze. Yemwe. Kuramwe umukere. Muta. Mahoro. Yego bari. Umeze neza. Meze neza. Murakemagiye. Ahubwo umusaza ningira ngenderiho. Hari nama bari batuze ngo ngendemo. Jena ari numva utuntu tw'udukengo. Oya. Benze ngo murakuyota. Murabizi ko nkunda kamba. Namwe kubere. Rero kwa mwinzo bakajyana. Shamuze nawe urakomeye no kure. Ubu n'umunsi urashobora gukubita wicaye. Nabatari bitebiri. Oya nitwicara mu. Je muratutoko. Oya reka duhe nta na kimwe none gashatse koreka kwicara. Twicare na gato dutera inkuru. Zone dutebe. Yego. Gasho guma ubu musore. Namwe n'umusinati nawe yo kujitura. Gasho guma ubu rusore. Namwe nimwe muhere ko kuba mu musore. Tebuji, Steve uragarutse. ashitse nawe riragukubise. Nibaze ko mwavugana. Hari rigere bigenza. Mudada. Abahubwa buza akazi kayaroka mugenda mujyana. Je sino umusiga nese nakubwiye hari ibujumbura je mbayeho neza. None uzomanuka uno munsi cyangwa uzomanuka ejo canke hirya yejo. Jewe mu bisanzwe nari kumanuka uno munsi. Gusa kubera iyo programa y'uwo mukobwa nzoca manuka ejo kugira abanze yitegura uno munsi. Okay. None mbega si miya wa mukobwa akiri umwana muto yaragwaye imibango. Uyu yatambuka amabati. Ubu mubonye. Nawe ndazogenda kutujyamo. Uyu ubu ndazi yarakuze kubera urabizi je navuye na none muki ndakubwira. Uzongirire nabi. Kijya mudada je ndamukunda tu. Nubwo ugiye kumuradigira akazi. Uzongirire nabi. Kimwe gusa reka wowe ucupanga ejo abari uzomanuka sivyo. Kugira ngo nawene kubera yarari muhira wenyine aca bibwira abavyeyi biwe kugira ngo abari muzoca umanuka ejo. Jewe nta kibazo uno munsi niyitegure ndamujane hari yibujumbura abone ico narinda mujyane. Gusa rero naje wabyemereye nubwo uzobwa ka kuzobidara. Je naje uzopfa gushikayo. Cupaga karere uzocumbwira cyenze. Gico si kibazo naho yoba imyaka 2 wene uzoza ube muhiri wanje. Ni wumva wewe wiyomoye warose ubundi buzima niho uzombwira ati nagiye. Poa wewe si kibazo kandakureka ugenda. Ejo rero mudada uzoca ndamuza je mugenda. Je nta kibazo. Nawe ucu ugenda umpigire iyo di. Ico si kibazo we ntugire ikibazo je mwenye boss. Sawa jewe nta nubwo ndaguherekeza. Ugomba ndindire ka gapeti ko kava ku ishuri kagere ku rufunguruzo. Yeah. Kugatumba rero muyaga. Kugatumba bimeze neza baharakazuba gusa mugabo. Jewe ndinze urabona ndinze mva hari yepfo. Tugiye urugendo rw'iminota 15. Nta ni moto duhuye. Uyu nta moto bagitwara. None wowe no kwisoko mu kugira ujeyo uhakubita iki? Inigira ubw'amakuru cyonye. Newe umusore regara cyapse. None ubona ko yashaje uwo sugusaza ahubwo ni kubera mbona twebwe iterambere ryaradushikiriye mutama ntiriramushikira ahubwo ni ryashikiye rero ngira ibivugo nk'ubigashikirwa n'iterambere ukizanga reba uve muri ibi binyaganyaga twirase mu muji dimuta muji numvise ngo hari y'intuguta nyinshi none mbega tweho ko natwe no mu Kirundi hozuye y'ivumbi ryinshi hagati y'ivumbi n'intuguta ntotuma wemera iyo yashu yoyo twe twariyo n'amabombo ivumbi nayo ronde gakofero hari ngorane ariko intuguta mbawe none kariyo ku gakofero ndagasitse munsi aho mborehe agatuguta katanguye kugufata turi ino ni kubera izuba ariko hariya haba kuzuba menga bagutetse mu nkono haba mu bitutwa tazuba ryaka menga bagutekeye mu urumva iciza gihari cyo mu gisagara nk'ubukeneye kuja ahantu kure wigira mu kamodoka none mu modoka nta gatutu karimo ni modoka ryino bajahiga yewe ugiye no kwisoko ni kuja ngomba kugira ndebe ugiye gusenga ni umutuka ibyo gusenga nyine ahubwo burya rero twebwe ntitwirirwe turanatinda dufise icari kituzanye ngaha yaga
jewe sinokwirirwa ndavuga cyane uyu arazi ivyo twavuganye bo mwaje mwabifunditse muje kumpenda ko nimutama muteka twagushoboka ni wewe udukuriye wanatwigishije twoguhenda tukagushoboka wewe ubeshe waguhenze ndiza ro mutama cyari kituzanye ingeze nk'ubatangira aho ndabizi aho murondera kugabangana amatongo ariko nta tongo ryanje ngomba kuriga tuza muta twebwe burya Imana yaraduhezagiye yaraduhaye kwigwana ko ndibaza n'ubu ntaco tubaye naho tutararonka two mu matongo nikindi catuzanye gitandukanye n'ico byaba ari bindi yaga ego urumva twarabonye mutama we ko hari ibintu bitugora urabona imisi yose turungika amafaranga 10,000 10 gasanga turungikiye 50,000 ariko tubona n'ubundi nico kimwe je tuvuga ati twagiye hamwe turiyumviye reka mutama tumutore tumutware mu muci aze kubayo tubane tugufashirize mu gisagara je mu gisagara no hashoboraga yime ndabugira navyumvise ngomba kuvuga recha kibona ari nabanye muzehe izo kode zo mu Kirundi zo kuguma wiyumvira bajya bazehe munwa n'ugwagwa ngo ntiwobasiga ino no munsi twebwe twavuze ati mutama reka tumuduga nembe nkaha nk'urukoko ruje rukakurya twe ntitwobadoho tuba twambaye nibara cyanye base nzorondera umutama umwe tuze tumana nta mutama tuba twambaye ibara muzanana n'umuzehe oya twidukeneye ufasha kuba hari none ko ataza kugufasha kuba ngaha nende baba ngaho hafi nye wewe abo bagenzi bino barekerino hama nawe tugende mu gisagara uzohura n'abandi bazehe bari VIP Baramutse. Barondera Mia yo bari hari. Mia. Kweli Mia yapfutse kare. Kajana na wa muhungu. Namba makuru bakundi ubasitira Bujumbura kweli. Mia. Yamaze ubwenge. Jewe navyutse sanga bagiye kure. Gusa numvise bigo ntugiye neza. muzobonana muyage abagenzi babincuti mu gisagara batazi no kuvuga ikintu twebwe rero ugomba kuvuga ko atakirundi tuzi rega natwe niyo tuvuga ngo wakatungo nyene ndega ico ni giswahili hari igihe bishika ugasanga bavanganyije utuntu twe ariko ni kirundi baracumva hari nawe agaswahili ndazi kukagerageza ayarize muze no kwazungu ndazi yuko mwagiye imana twebwe ico twavuga kera ko atari ico bavuga none muta tubwire rero nibaza yuko wo duhimisha tomoye kandi ntitugusiga twaje twakenyeye kabisa kuko mwaje mwakenyene je no bagira gutegaye imwe ntaku nkora ngaha ubu rero burya niyo mpamvu navuze kuri umusore uvuze ivyiyumviro nk'ivy'abasore wewe rumva kuciye uvuga ijambo ryiza twigire bana banje kumva mwaje mwatekereye erega mutangaha twebwe tugira ikibazo none mutama nk'ubu agwaye akaremba hariya akonza atanu umuntu afise yo muba hafi vyogenda ndiba ariho ngamura kano kare ntibahora baza reka kuzurizera abantu bahinduka mu kanya gato ubu bagukunda kubera ugikomeye kandi banamukunda kwa tuko duhera tuza turakurungikirwa mu basororera byo nivyo birimwe ariko we twigire mu gisagara ni wakenera umurete ni wakenera umuntu azobiguha hamwe ugize fugusa upfu n'umuceri uzoca uvyimura yavy'imirete ntabishaka tinishakira kandi uza kumbati gusa none isi bijanje ntuzamura hanyagura gaheme byose birahari imamarara muta ahubwo rero icegure hanyuma yo impande yako kumbati nako kagari nakavunde mukambanda kagwa gusa
utagira ariko gatugende ego ariko gatugende nawe agatelefone ugumugaho mwana uwazoyimenuye Nagashangira ihute. murareba abana bagenza hewe Akunda telefone biteye ubwoba. Nta n'icamba nkiyifiseho. watoye nyoko urazi ukiri inkumi ingene wagaya Wewe warambona. oya ndimwe ndavuga tugiho azi mwiza gukoresha ingene wanyigarisha ngira ngo ngo nturutango giyo nturutana none giyo mari usike twicara Nare utizingishije washaka byo ngenda gute. ngira ngo mubigira mwe agaciro ariko burya mama kwiye kwicisha bugufi kuko ntimuba muzi ngo muzohereza Ukura amanda rero. Tukora nakorane. nabikora kwero Tukora nakorane. byategerezwa kuba kuko ni kumana yari yarabyanditse Nuko nyene nuko tutizagenda. muri none sinateye n'ishufisi sigaye mbyuka ntunazi mama ko kuvuga ati sheri baramutse gute Bisha wowe. Ibintu byabanya muri iyi minsi muramenga sinzi. Dukuri stresse wiruka ugenda. Niga nta muntu kimbona sinzi by'uburi. n'umunsi basi ho wanagize n'imana narose na 30 minutes yo kuguha mvuga ati basi tumarane nawe tuganire iko nyine babisa Ah merci beaucoup. nawe thank you gushima baje turi kumwe n'ingimba mu buri sana n'amba Wanyine nanje mbona ndorohewe kandi cyane. Gusa sheri nagenda gusabira. Nuko urabona ko aho ufite akazi kenshi. Kandi urabona n'umwana basi mba ndiko nitaho umwana n'udukorwa two mu rugo ndaruha. Sinzi rero ko ubona ukuri twurende gutetse. yemi akanga hana rero kandi urwo rugi narakubwiye uzoza urarushika Ahubwo nuko uraba umufundi akabisubiramo kugira ngo ati ariko nari nicaye ngaha rurakubita natwe kugwa hanze mvuga ati uwo muntu arashe nire cyasanganike none ucumva gute wari ukuze ngushaka ukamubwira umukozi nuko uramfasha ndaruha. abakore nabi ubukore nyene mbi ibikorwa vyo mu rugo vyakunani kukana kamwe gusa rindira hasi dukwiza utwana amaduta Nece ushaka nchisinza n'ingoga n'ukuri. Erega please nduha, please nkora ibikorwa byinshi bindemera. Nyene urumva nawe bica byanka nyene. Be Kwisheri. be wari muduki Ndakora nyene tumusanzwe. meze neza Ndashima. ntanakabize no kuri kwimana Nawe kantu yenze. nawe uri imanzika None ntimanzitse imbere yawe genda gute. Begerezwa. be umbiza Shasha gutere. ndakubwira mfise akantu ngomba ndakubwira kandi uraryoherwa Gahapi. uraryoherwa cyane Gasheri ndakumva. urazi Imana yaduciriye inzira Byagenze gute? Imana yaciye Yemeye gucakaranza. Bimeze gute? Imana ya kandi karyo NUKURI Imana ihindura ibihe bazi. Imana ihindura ibihe Bimeze gute mbwira. narengewe numva narengewe n'ukuri kw'Imana imagine akazi ka 2 millions par mois Wewe 2 millions par cyerekezo mois waragize n'icyo. umviriza be Ikizo nzibanizo. ahubwo Ubu ugiye kwicara kuri ya ntebe izunguruka. ndagusaba ikintu kimwe bebe we igomera shawo yiri mu chat mu tuntu tw'udu TikTok Akunda telefone kubi. Ubu nta n'icyo nkifise. kukazuhava kabaga kwinvide canke tuzogatoza mu bamisi bigako karimo karaja mu bigero we watoye nyoko shawo uyu yatoye we Ayareka. ko napuze Orambona. uyo basi nahora numva avuga ngo umwana ni wese ariko uyo yatoye we
amerewe neza basuri muranabireba n'ibintu akunda kwa kuntu wibebetse ukiraga kumi nawe nuko nyene nashaka ndebe wibebetse niko vyama nyene niko ese nkibuka ingene wanyigarisha ko enje kukuresha ngo ntiwonyemera ngo Guillaume ngo yaraheje none wahejeje ari none washakiraga abakobwa n'ivyo vy'iwacu nyene teza kwitsimbisha kugira ngo nawe aravyaye ntako mutage nose iyo muri murizimbisha muriyumvira ko amaherezo y'inzira ari mu rugo tubiyahurega hene sa rero sinamisi ndabona umenga wagakiya kakubanye gake sinzi nimbaraho wavyaye umwana ari usigaye wita menga waranyibagiye oya serisi kopana ahubwo nukuri urabi ahubwo umaze iminsi nega sinzi ivyo urimo uzindura uri mu mastress wiruka ugenda atanumwanya ukirimo abantu b'abagabo nyene urabizi twama mu mastress atavanamo ariko naho hose basinari navuze ati reka ndaguhe na 30 minutes basi twicare tukanye aba bisaba kugumukora ngaha kugira ngende amagage yavyinshi basi ndashaka kwicare amaguru kora kurazi naho tubanze tube mu gacire k'amasegonda 5 nukuri duhimara icyubahiro ndabigusabye none banze humiriza gira gutya birabashusha gira gutya ndagusaba amasegonda 5 duharure 1 2 3 amashi menshi ku mana oya ngatiho n'inzozi wagize sheri narosa ku kazi keza kandi tugiye kubaho neza ugiye kubaho neza kabuzima nkeneye urumva ibintu bigende neza nuko begmaze ndakubaza ndakumva umva yashi yabaye nyinshi naho bashuje amazi nukuri ndashaka koga shaka ko ibihe tugiye kubamwo basi ni bya bihe nyene umuntu aba mu nyisho ngo turi mu nyisho ingo unyereka ayo mazi ahantu hari urazi nkawe umfasha aho burya ukoraho ndavyumvira ku mutima ngoma numva agatima urumva rero aho burya kukozaho bavuze ngo abakozi bangara Jajaku kumenga nabore niyo mpamvu ndakubwira Kenya ibikenewe aho burya je narinzi ngukeneye nk'abakozi batatu je naho wovuga ati nkeneye n'umukozi azarajyana umwana wanje azaramwereka ati kuri wese ni hajya ugiye mahajya iki byose je no bikora oya aba nabo twubaka uko turabona ubutunzi bw'umuryango umwe arakwiye umukozi umwe nta kimwe n'ukuri ubu ndamwemeye kandi neza cyane ahubwo nyumbuzi naho umuzika agenda neza nzomurondera nzobaza ndebe basi ko worohuka ukaja kuri taye nk'abandi ba mama ukamenya kwiyitaho ukabura umama w'amasexe nyene hamwe ndazimvuga ati walayi ntakumbuye cyane azi ko n'ubu ndakuraba nkavuga ati anje narose jya ntubuze akantu ndabitse cyane ni jewe narose twese twararonkanye burya Imana irazi kureba ntawazimvye uwundi abisumba bwawe Chouchou, chérie, sweetie, she wekishisho takuhamagara ubwo muhamagara ushaka tugumane cara ngaho bamwe tugumane none ndakafise urumu eh ndakafise urumu nubizi ndetse ndo rero
je narinzi ngo urankurika inshira amazi muri douche nco kumpamagara nze ngaho kuri nyene mbanze ndakubona impande yanje ntabirenze iyi nkunze kumbonera mu cyumba Biziro bimeze gute okay wari warambye yuko so nzakugurira iki oya pana kungurira ndora nkakazi y'uduca ndakutwara kuri Tanganyika mico nkura oya kuri kamuhira simano yanje akazi umwaka basi akazi uduca mico nkura ndudire n'umukozishe ndabigusabye please kamana abagore kamana yawe naco nkora urumva ndaguhica ukora nje ndakurondera umukozi none shashiri basi hariho tuntu tw'urugo tumwe ushobora gutunganya fisi ico ndiko ndakora kandi ndabigusabye kandi urabizi oya nije sinabikwemereye ntabikwemereye iyi nzokora nk'amezi umve kabaje miliyoni twashobora gutanguza nka baby yo gutyo miliyoni sawa oya ntacyo Imana izamura umuntu hereye kuri duke hanyuma ikindi naco ushaka umukozi w'umukobwa w'umuhungu ushaka umukobwa ariko ninga abahungu nibo bashoboye akazi kandi abakobwa murana abahungu ushaka umukobwa niwe nkeneye uzoca kurerera n'akana n'ikavuka kibizoza cubibona nawe nawe uramfise mwino mizi nuko nta kibazo n'ukuri ndabikwemereye sawa rero yo gushira amazi muri dushe turasubira Yes bro maninga ko fresh yewe umviriza ndagushaka bonyaruka bugize neza uri kinyota wara ushaka buraseri cage ushaka kavinyo Domusi ndakumena mwaka benzi waraye ashe ndakugurira ikiro cyose sinzi kukimara sawa nabuze rero tuvugane idiri hanyuma uciye kweri ndaguha ntangorane n'imwe kweri ndakurindira minota ngana gute ho wari hafi abushapuke nari nguma kugira ufata imoto none cuza n'amaguru poa Ye kidogo mama. Bozo. Ora. Sio kare ko yabika ngaha. Mwamuza barava here amurukuru muza kuzamusagara mujyabika ngaha. Nibi. Ko kuza wijyabika ngaha.
mwe murasiga kwere aho muba hariya ugatumba ukazanga mu gisagara mukiryamika urazipava amafaranga ngwe waje kurondera akazi aha nuko arondera mu mfurenge cyane bigufise niki muturara Goma za bona kandi amahera yo kugushingurwe zose muza muzaza mu gisagara mujya mu marabara wara suru bibi impuzu aharuze muri amafaranga y'ingurube agurushije rugo none ntabwo muzamura Nabona kwatuma mwe muzabara rugura ata amafaranga mufize mukaza guteza inzara mu gisagara MADUDU. Hey, karibu bo. How are you? Meze fresh. I'm fine. And you? Kama damu. Wagwa. Fresh. Maniga. Wewe urashapuka? Jewe nico kintu ciwanje mba njejwe. Ikintu cyo gushapuka nico ciwanje. Ngega tumbanze ngire yabona. Ibyo mutipe arakubise ngumu. Wamenga nyine mpaye yo kumaso mukwitima. Urya anisi yose ramozi sujya bari kurara. Krishna. Urya anisi yose ramozi. Mama rugakubita rujya rubire. We nawe ndabona ubawitiramiye kutontu tw'ubwenge gusa. Ahubwo reka ndabikore mu kibandani zacu. Meze neza rero. Yego kweli bo nawe ni fresh. Asha nanje asha ni neza cyane. Ati ya Jenny sawa ndi fight ndibaza nako meze neza cyane. Tuganire nga. Jewe ico sikibaza hariho hose. Kaka benzi uramwashura. Akabenzi naho minyo yako ndakubita. Gakira kuba kitwa akabenzi. Je nibaza ati wewe ni nkuko ugiye kukarondera ku musigiti. Narinzi nahakujya woja kurondera inyama y'ingurube ku musigiti. Ivyo nibisi. Ivyo nibisa kweli. uje guhiga akazi bana akazi kahigira kamwe kurigano wajyame cyangwa hariyondera kuva mu urusha urero ushaka ndafasha iki mu mwanya wakazi neza cyonda kwa makoro wewe muri abasoma mwewe wewe muri musuma bizi ikintu gihaye cyangwa ndagusore kwa bizi umva kwera mwese muri abasoma muri muza namusaba ntabwo ni byari baheruka kubumura ijyo nzu ya Claude hajya barayivomuye mwe nyine muza muri farisha rugo muza ngo muze kurondera akazi gamu gisagara ngo muze tori tutwara akazi urusha akazi okay mbira ushaka akazi ushaka akazi nyabaki vuga muze kuvuga akari kose ntugashobo ugashobo nitwa gutyo bana Steve Yavisa no gutwara gukora akazi abangize ati rero Jenny fine urana komeze fresh ntagasi. Umviriza ronda kugira ikintu kimwe. Jembwira kweli. Madame wanje yakanguye kabisa. Yakanguye gute? Yaciye ibizire. Yakanguye kweli. Muhungu. Ngo akeneye umukozi. Umukobwa. Numva ari ingurube imesuje womo. Ico kiroroshe cyane ne wabuze umukozi. Kandi bakagurube ingurube bazavaye gutera mu gahanga ndakurahiye. Jewe ingurube naho uyimperamwe sumu ishano niyo mfata kubera ukuntu ndayikunda. Cyajyamo. Umviriza rero. Shaka umukozi. Umukozi? Yego umukobwa azokora hano. Urazi yuko wewe yari diri yabitakunani. Eregaho uvuga rimwe nkumva gatanu. Jewe ujya nkubu. Urazi ukanamura umwa neza ukavuga ati ngo ego kwere ngo tugende. Jewe reka tuzakora ku kazi rero kumara kurangira. Ndafise umujama wanje yitwa Yves. Ndazi no gutwaye kwa kazi. Ugashobora akazi ko mu nako kugura portail no kugarana byose no kote moto uze witwa Steve agoro uri hanagu unyeze ko dusumu boss sawa tugende kwa Claude reka tusubire inyuma kwa nako ndaje hari ya Claude kura umuduga wanje kwena kunakora wote ndagusubize kwena kwa Claude kwa Yves hanyuma kuro aguha akazi bisigaye nzokumve ngo wivye urabona ko ndakwishinze kandi mu gisagara tuzi yuko uzanye umukozi yivye ikintu akurondera wewe uzo kwihenda so
nyarutse urabona muva ruguru ngo muje kurondera akazi mu gisagara murara mu mabarabara imisi yose ejo je nzoja ho Gatomo ko zinzoca nza ndamukuzaniye ntugire ikibazo urabizi niko kazi kanjewe mbe waruzi yuko je n'igihugu bugisigaye kintumako kimwe ibintu vy'ubukomisyo nyene nkabikora neza birazwe ko ndi umukomisiyoneri yaba ntabizi sinari kuguhamagara none ntubizi utudusuti ibaza tuvaye utwonore tuvaye mu bukomisiyoneri je mbona umengo umunyameri ahubwo nawe vyari cana nze ndacinjiza ahubwo ndiko ndabona ikintu kimwe tugenda ndagutema akabenzi nakabura serukubita nta ico aho wahejeje kubindi turabiyagira je nta na kimwe kwe twagiye umvize gana gahoro kwanza shoni yibetse murabona ko dayisingaye mu rupangu bihira yiwe uze kuvuga ati ko je naputemi barabara Steve abona ko ngiye kwishinga sigiye kuvuga yuko tuzinanye naho tuzatari kumwe tukaze kubaza ati ujya mu murazi nayo uzobishura gute iba kwaza kutuva ukatumba kamuzobishura yego tuva ukatumba nakaruka ngo abandi bize uzokirahire utore ugire bwa bindi bwuko kora koze ndaza abana bari akugatumba yo babaze mu gisagara mufise mind y'urupango rwa boss ko ushobora kugutira bose ngo gwishire ku zogende gahoro Mr. Yves n'umugenzi wanje papa twabaye natwe nukatumba toje kwambana n'utwoje bavyumvise inzira kwa nyumvise Madame Madudu. Yes ashi. Meze neza. Yego makuru yanyu. Ni meza kweli. Ego. Ndabona uragakotse. Ndagakotse sibi. Ibi ni bya bitunguru biryoshe nk'umugore w'uwundi. Baracatera inkuru make. Oho, netwe nubizi ko ari byo byacu. Kezu. Makuru yanyu none n'umushiri wanyu. Tirarire. Tunatwe tu video amazigiye ba postinga. Ugira gute ukabona imbiranje ngo irakubise kazi ukabona itangoje umutwe izosukuma ngo ariko ukabona iragiye ukavuga ati none zimontage bazikura he basigaye barenze ego nuko basigaye barenze ahubwo nanje harakari nabonye akayabo neza numiwe akayabo kikoreye umwana ni nka bisomwa batubwira mu ishuri ngo kikoreye ingwe ngo agakwavu ngo kikoreye ingwe umwana neza uravye imbaga agakwavu gafise urabona ko kikoreye ahubwo rero shehere kandi akubwira ikintu kiya hariho umuzi twe kera turimo turakina tukiri abana rero musi twarimo turakina bimwe byo guterana amabuye nk'uko naragize ubwana bwa mbere ndarirutera ruragira bana twari babiri ambwira ngo nteri ndakubita nko kuricarira husha ricarifata mu police hindukiye gogo rucarurika husha hindukiye acasanga nije ndimwe ndatwenga acakura impo harandasa amasasu ucanda yakuramwo canda yataca ndiruka ubwo nyene karibu Sivyo ego meze neza ego bagitrim jewe usanga ego sha ndabona ramutse abantu ubu ntiwamumenye Oya nawe namenye. ubu ni wa mukozi wa mugabo wawe yantuma Nuyu. no urabona ni beje bashe ushaka uzozura hano urugabo rwawe rwivunaguriye Oya reka mugabo wawe none ni hari oya si harari kukazisha. nyine urabizi ibintu by'abagabo biragoye Sari gupambana. tuguma twiruka twese nuko jero umuntu mwantumye ngo uyu ndamuzanye Ndamubona. nagira nje mu bindi hariho n'uwundi mu boss yari yantumye imodoka ira nagira nje kumubwira ko nayirose mugabo wawe nta kibazo turivuganira kuri telefone Nta kibazo byose basisi kwi telefone kandi uragize neza nta kibazo
bisaba dusubira. Yego kandi uragize neza. Karibu nawe. Washika ntuhamutse n'abantu. Sawa none kumenga ubona neza ivyo. Ureke uyu ni inshuti yanje ugatumba. Hanyuma rero mwese batagase. Gutagata nabujya wogira umugore mwiza nk'uyu gwashika ibona kwera. Mana yaranshumbuje sha. Nawe mwana yakuze. Ndabura kibyo. Cyari ku mutima carururutse. Turateramye none karibu. Oya sindiko nateba. Gusa urazi ko okay. Igari wakora biranyiganira mu bigara uvuga ati utwaretse ukwene mukozi. Yego. Rero ndakuzaniye umukozi kugira yarukuye gukorera ugatumba nyene twatuzinanye. Cyamara ko ashakazi. Cyanye n'abakozi no kurebana n'abadamu. Anje urazi nta bikorwa mba nkora mu rugo. Je no menya vugana n'umukenyezi. Kenyezi none gasero gavuze mukenyezi ko. Jewe naramaze kumwemerera. Imbabona ari sawa. Ngene bavugana. Mubwira izina ryawe. Akazina kiwe yitwa. Kwanza manza kubaza rero muzanye. Yitwa Steve. Wenda kuba urazi kujya wewe. Etsenga neza. Musa ko bazo. Urazi kujya. Oya kujya namwe cyane. Nubu bushatsi mama we. Imba warara mu munyota cyangwa mu muyonga. Kumeze nkuko. Ni kwashi ni biki? Biranyenda kumbiri. Sasa rero hari utuntu ko kumengo tuguruka. Twita udusakina ufise umushatsi umengo na moya udusakina. Ariko ntacungira bizohera ni washitse mu muji ngira uzotagata. Byose ni buke. Akingo nkwerekera mu cumbi wawe. Nkorera akazi nta bindi. Ibiro bingahe by'umuceri? Namira ndiba. Yampaye. None gashaho. Wewe ugiye kutuzanira umuntu atanajya azoze kwicwa n'inzara ngaha avuge ngo yabuze. Nemi Yves urazi abantu bo kugatumba. Birongera akajumbuka bacisha kwa amazi bakwajya. Azomenyera burya shitse nka mu gisagara byuzoma n'ibyo azohacamura. Mbega uramwizeye? Ndamwizeye. Ntakurakora. Sivyo urakora ko. Uke navyakora namusize. Washaka cyazemerera ngaho. Wowe ndamuzi bukatuma je namusize bugatumba inzi ko ari umwana mwiza. Uri rero yambwiye ko keneye akazi mugatsika ndamuzanye kwa Yves ko numvise abimbwira. Yubaga keneye ryari gaheje. Nawe ndakwizeye ntiwonsondeka. Tukosa ntajyo. Uje nibaza nawe washima. Nibaza ko nimba mwizeye. Ndamwizeye. Umenga ni gange shora ibikoko. Azobishobora. Uze kwitwere neza rero mukazi urumva ko mabuja. N'umushahara mujya nyene umushahara. Mbega utaguta. Steve. Shawe umuhungu afise amaraso meza bijya je nta muntu upfa kuronka uzana amajyana. Nawe woronka ariko kwahisa mwemeresha. Watanguje kuguru kubuje mu. Niyo mugoro muramwiza. Yego. Hanyuma rero mbaje nabasige. Ndibaza nzoguma ndakubaza ku telefone kumeze. Nawe uzoza urambwira ukuntu akabyitwara. Yego. Agashara ndazi ko mwamuhaye kariye ko yakora neza muzomwa. Oya nta na kimwe twari cy'umushahara si kibazo. Ikuru nuko gusabashe. Kandi kindi turiyigisha kurya niho gira ingufuka. Azobimenya. Nako zikoze bisagara tarabimenye. Yego ni umwana ajya himbara umuvyeyi. Sawa musigane rero. Hanyuma Steve. Wenda gusize rero. Sawa gira gufoka. Ubyiteho kure naho noza no batelefona bakambwiye ko kiragendera. Ubyitwa nko kujya uhora witwa mu gatumba. N'umugenzi wanje amaraso damu. Sawa rero Yves. Yego nta kibazo. Sawa n'amasinga gukora mu duka hiyo. Yego. Injire ndani. Uca bisandara. Cyangwa muri pase y'impuza baramesa. Oya arinjira gatoya. Ne uza kumugaburira ataranakora n'akazi maka. Gusa urazi bitera ubwenge buke. Abakozi bo berega baragoye sheri gupfa. Aho turazi kiganiro. Bisaba ko oya nivyo bisaba mwicare mu kiganire ko neza kugira ngo umuntu amenye ukuntu mushobora gukora. Hanyuma ndamwereka n'uko bashobora gukora. Baje tugenda kama. Jana na nyokosha. Turatwenga kumupana. None wewe. Ubona ko bigenda gute? Zabindi kwavuga. Gwe banza muvugane je none sindi ngaha ndomotega urugo ndaru. Sawa. Bizu. Bizu. Mbe sheri. Sabye. My baby. Sawa. Nashaka
umbwirire uwo mukozi aze hano gato ico tuvugana kwanza. Steve itabasoje hanze. Mama rero wa muhungu we impore rero. Buke nizere ko wiyumva ibintu byose ari sawa. Kuba narose akazi ntigasa. Ni sawa ibintu byose ndibaza ngaho wabonye ari sawa. N'umugore wanje ni sawa. Afise umutima mwiza. Chore nico nshaka tubanze tuganire. Kubivugisha ngo afise umutima mwiza niho muhera murendekera asanga mutanguye kumenyera abanyakoruje. Icakuzanye kigukuye kugatumbura kizi ni kurondera iki? Amafaranga niki? Apana umugore wanje sivyo? Nkazobona unakubise kudeyi gusa ngo urimo urandabira umugo kumuraba gusa uku. Nimba je burya nimba bwo nyene bazohita bakwandikira. Je burya nyimba utazi n'ivyo nkora uzoca ubimenya uwo munsi. Umugore wanje ni gasopo. Murandazi murakunda kuyizisha muvuye muvuye wabona umugore ukabona afise itaye ukabona ingidi hari yiratanguye gufora ngwara ngo mabujana nze ntushi ntacu ufise uzosigurira. Oya sinzobikora. Asha urabana n'akazi wegenda utangura akazi ukore ninabona ukora neza nzona kongeza ariko madamu nubwo uzoshaka kumubwira ikintu uzoce kuri jewe sinkeneye. Akoze. Ya be turagira nawe. Ya be. Ego. Shinze imizi. Ego ibintu bimeze sawa. Karibu. Amahoro. Amahoro. Neza. Ego. Amahoro. Sose. Ni sawa. Karibu. Ego. Steve. Zanira intebe abantu bicare. Mubwira nyarukano dutebe nyene muzeha byagire. Kuri ndabona bimeze neza. Ntacyo numvise. Zanira intebe abantu bicare. Ko we ni kwera amatwi yiwaho nyimbo uyica. Narindi mu Asemera ruri hari ati zana intebe ngo ntavyumvi. Murakomeye none gamuta. Chewe, uri umukozi wawe. Uwo n'umukozi n'umuheruka kuza ndoke. Ari umusirimu nawe nke. Uratinya toto wewe. Abaye. Uyu ntazi kwisanzura. Toto wewe. Ibyanyu byose ni byiza byiza. Umukozi wanyu ni Bisanzwe nyene ntako tutagira. Nako mutagira. Mana araturamvye amavuta natwe twama twayaramvye abandi. Tuve mu bwiza tuja mu bundi. No kwisiga sukurama. Wenge abantu mariage. Yo yaheruka kera gose. Kuri mariage wa. Ujya no tudushugwe twose natwo nari bwatere. Gari ya yaba nica niyo Amasoko. Muzu. Mahoro. Wamumenye? Wamenye. Yamumenye. Niyo kwiyore. Ndinde. Yitwande. Inde. Birashikanye n'izina sanga yaragiye bagiye. Amasheri. Bo kuvuga ndibaza papa wanje sinakwirirwa ndacarirya canke hino uramuzi. Rero bo twarakiganiriye ko n'uyu mwene wacu tubona ko vyoba vyiza tumuzanye kuba ino tukamukura hariya mu Kirundi kubera ko hariya ashobora kugiriraho ikibazo ugasanga natwe biratukwegera.
aha muhira Yego. Ufite navuga yuko jembe nari nzi yuko mwari mwakuvuganye sinzi ko mutari bwakiganire umenga utakiriye bushasha muga nka je nka madame wanje twarakivuganye yuko bomba zino hanyuma twarakiganiriye bihagije ukuntu bizoza biragenda nibaza ko ata kibazo na kimwe kizoha kuko nkuko yarabikubwira abona n'umutama arakuze kandi kuba ugatumba ari wenyene yaravye abasore twebwe abagabo bashinga ntahe agapfira yakabura n'ikimuhamba urabona ko cyo gutera ikibazo mu mpambara imamu bantu ndabaciriyemo ubanze mu ntunge gato ndaje shingwa hano cyo tuvuga Nuka urabona rero nk'ubu tumaze gushika mu gisagara nuko yuko bifata nk'umutama wo mu muci niwo muzifata abo mu muci bifata neza nashaka mbari ibyo bintu mbese n'ibiki Pepe wa. no Sasa suona wewe tuko wa mjini. niache kuniambia hivyo Kiswahili vyako sasa Sikiza wewe sasa. namsikia Najua. Sasa suko wa mjini wewe. kama Mbona ule ni mzazi wangu? Nataka nikwambie. Mwache abakie hapa. Tubaki hapa twese. Nibi ni sana. nisikilize huo mso wawe sikusha kumuone hapa Hapana mso wangu ule papa wangu sawa. sawa ibyo uri kuravuga sibyo shatse kuvuga bisaba yuko mu gatondo uzinjira mu mazi muri dushe ukoga uweje ko gukambara agashati keza akana ishati zatubitse inzira ndabibona none uwa mahera yose twaguhanya ngo waza bitwarabye mu nzu neza uhengira amahera yose wayamanika ku mpome z'inzu none gasha ukambara ishati nta munsi n'umwe tutarubitse ibihumbi ijana mu kwezi no ukambara ishati yatabutse gutavuga kuranyigiriza shebye wumvise akamaro nyabaki ngaha mu rugo iyo ushobora gutegura ibintu ntumenyeshe ariko madame tuvugane ntaco ntakumwe ndashaka ko tuyagaduye ariko niambie sasa nubwo woba wigira inazibi utawuba nkasobo aho noca mbona ko utankundira umuryango urinze udakunda umuryango wanje nanje wo gutankunda none kuzana papa akaza kuba ngaha bigutwaye sikuvuga ko ndamwisi si sawa mugabo erega yinabashimye kuyamba kuko iyo nzi yuko hari ibintu bito kugira ngo hazaracamo akaya je hajya nakubashe kubera uri papa mugabo je ndakubwiza ukuri sinari kwemera yuko nkurikira wambaye ishati nk'iyi niyo ubona nk'uyo ibaba bose yo turaca avuga papa yambaye ishati yatabutse nk'uko bari gushaka kukafuta so ati sindavyumva nanje sindavyumva ngana uri papa ndashiramo akantu kugukara yuko ucumwarira kandi mbisosha dore wowe ntiwadukariye rega umupapuro urakura hama ukonka umwana ubaye dawe rero ndumva uzi yuko urugo ari urw'ababiri none nyimbuzi ko urugo rwa babiri ntangorane weho kuki wambwiye nzana umukozi aza kubowa gatatu reka nanje nzane papa aze kubowa kandi utwaye iki wari kubanza kwimenyesha ukabiyaga ko kubera kimwe ni wanyu yabivuganye n'umugore wiwe nyine basi kwihenda bibaho bakabiyaga basurazi mbafise stress z'akazi nyinshi hari igihe nibaza ko ibintu nabikubwiye nkasanga navyo nako sheri mbona wowe unatangura kundanganya ureka kuduza ishavu urabizi ujya n'umuvyeyi yona duha n'imigisha ngaha burya umuvyeyi umufata nabi none ukazofata